nkijijwe hama nkumva vyukuri iti iyi mpuzu ndayambaye numva ko ari iza kumpa amahoro we ntaruhusha na mufise ko kuza kunkontorora impamvu ni iyi hari abantu benshi bambara impuzu zigera ku birenge ku mugoroba muhurira mu mahoteli hingemeze rero ivyo bavyita kugira gute kwiyorobeka kwambara urushato rw'intama uri ntambwe sivyo wopu muganda gupfa wenyene hakugenda gupfupanye n'abandi hakuja wewe ukijijwe vyiwawe nanje nkijijwe vyiwanje nakizwe kivyangu basi sawa mimi nakizwe kivyangu unakizwe Ive bakunze ba inyishu media turi kumwe na Mr Swingi rero ndababwira ati ibintu birasa neza cyane mwahora mumumbaza jewe sinzi yazandurutse gusa mbona fisi fraîcheur nico gitima mvuza ati Swingi wewe uje kuri biro je nkeneye kumenya yari sinzi vyarimwo ntumbaze nimba yaraye ntumbaze rero ariko Swingi ameze neza je ndamubona sinzi nimba yahora ruguru nimba yahora hihi araza kutubwira ni Mr Swingi umunyengoza vyemera imbwa iyo umuhererezi mu mbwa zose muri yashame ryabo ry'abagabo bimbwa je sindimwo umuntu wese yemera nta cyangwa ari ryashira hamwe reka ndababwira ati akira kubuganye karibu mane wowe utaramenya akamaro k'imbwa naho uvuga ko utari imbwa akamaro k'imbwa nugukuga urazimaye umuntu aza kubwira kuri imbwa atari uvyibwiye nta kibazo na kimwe ariko uzo we nuvyiyita naho nta kibazo na kimwe ubu ndakubaye kuri imbwa ubucitse imbwa ga mugenzi bivana n'intuze na sanse wabihaye wabana na sanse wabihaye sasa ni giki intumbero tuvuge buke nituvye abantu bavyaye bakunze banyishu media ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe aho ushobora kuboherereye hose rakandakora mutse tukwifuriza umunsi mwiza canke umugoroba mwiza canke igitondo ciza ku mpande duse zine zisi abari burengero mu buseruko mwese I love so much ndabakunda cane ndi ngaha nyene nka jeyo nakoze Swingi karibu imbere ya kamera z'inshume urakoze Imana bahitse Swingi iminsi myinshi tutagubona niyo gakiza Samuel ndikimubona sinzi je naraje muhiri wawe bambira ko atari huri ndahasanga umwana avuye ntiyakubwiye ko naje kukuraba no yarabimbari naraje kukuraba niza nuko abakunzi b'inshume dia bagukumbuye nta kindi nushaka ndakubwira iki Imana guhezagiye aho rero mpamakuru we narumvise ko mu minsi yaheze batubwira ngo abakobwa basigaye bakurungikira amafoto bahernye none nubu baracakurungikira muta Mani bandi mu izina rya Yesu Kristo wono yino ngena ndamuvuze jewe rero uyu munsi nahamagaye Swingi kugira duhanure abakobwa bafise inyifato mbi inyifato z'abaraya inyifato z'abantu abayereweki inyifato z'abamansuzi uyu munsi n'ubutumwa bwiza tugomba tubabwire kandi Swingi murazi ko ari umukozi w'Imana utamwemera kiriza urutoki abo hari n'umatanyemera oya vra uje rega ubutazokwemera ntuzugire ikibazo uzugira ikibazo wenyene ubwa utiyemera we kugira ndakwemere icambere uriyemera ndiyemera utariyemera we sishobora kukwemera mugo maze kwiyemera ndakwemera kandi we ntakwemeye we utanyemeye Imana inyemera tant pis pour toi ico ni gifaransa Swingi uyu munsi rero je ndaguhamagaye kugira tuvuge ko aba bantu ni deba hari abantu bagishibije bari uri umuririmbi muto kandi uri umuririmbi kandi Swingi mubanze mu murabe ni umuririmbi rero hari abaririmbyi ba gospel mu mavideo yabo batamba nk'abamansuzi mu mavideo yabo no mu rushengero simvuze ivy'intambo naho tuvyihoza gato ariko mu nyambaro ugasanga umukobwa muzima ariko arimba gospel yambaye akajipo kagira umukobwa muzima bariko baririmba gospel batamba ingwatira mubiri bariho none abo bantu ndabeshe urabeshe nubavugire ngo nukuri umukozi no bo mai ikintu kimwe nakubwira ijambo ry'Imana tubwira ngo isuzume wenyene kubera ko ari we wiyize urashobora kubona ntu nakoreye icyaha nubona ni haniye Dawidi yaratambye ku buryo yaho n'impuzu ziramukorokana uwo yari Dawidi nta ntambo nimwe ihari idakijijwe mu gihe imbere y'Imana kuvuga rero ugiye ukambara pocket mu rushengero gashutamba ntangora wowe muri we ni wumva vy'ukuri wewe ni wumva vy'ukuri ati jewe ndiyumvamo ko kwambara pocket nkama nkinjira mu ishengero nkumva je nyene bimpaye amahoro nta cana kimwe nza kuba nkoze kandi gutamba n'abantu baratambye Dawidi yaratambye atambira Imana uretse gutambira Imana ucutambiriye
tube twigiraho kuvuga ku bantu wari ukuntu ugenda kwagiriza amakosa abantu ahantu amakosa atari wowe n'umukobwa ubonye uramera mwiza urabuze amahoro none ijya mukobwa ntaberewe vre none pasura ushaka yambara ijipo igenderamo igira mu imitege imukubite hasi wabonye iki munsi yambaye impuzu meze munsi yambaye impuzu si interrogation narindi mwo bantu basi rero nibaze ko zuriga ibintu uvuga ko nibitari byo kuvuga hari babekenewe kuvuga kura kavuyo nawe yo ibiki hari bakwiye kuvuga ko ibintu bitakwiye kuvugwa we rero uti intambo yari yose ni intambo uramba bari ramute simvuze ngo intambo yose ni intambo ijambo cyo kuvuga ngo ivya Kayisa mama nawe ivya Kayisa tube Kayisa ivy'Imana tubihe Imana mu majambo make ivya bahibi yake tubihe bahibi yake ivya mayeri tubihe mayeri ivya swingi tubihe swingi swingi suko sikije abanyamana tuelewane bien je ndi ngaha ntunkwa kwanye swingi yego ivy'Imana turabiha Imana gute ivyo twari guha Imana dusha tugomba kubihisi ivyo twari guhisi tukagomba kubiha Imana none Natasha nimba yatamvye afise akajipoka yambaye akajipoka gera umwe aririmba go supere nawe nagasharirimba afise akajipo kagera mbega utumva ururimi rw'ikirundi ngo amenye gutandukanya iyo ndirimbo y'Imana niyo yo mwisi azomenya tuyu yaririmbye ivy'Imana gute cyangwa tuyu yaririmbye vya ni kwa kuvangirwa ndiko ndakubwira ntahuye neza ivy'Imana tubihe Imana ivya Kayisa tubihe Kayisa mu majoma ke nyamba uwo mukobwa yambaye mini ariko ari indirimbo y'Imana ntaritahura mubwire ko ataritahura pana kunkwa inde ataritahura ntawe ndabona jewe ntawe nzi ninde domako icera kire ninde jewe nzoza mu hari umuntu uti muri hajya nyene muri korari wanyu hajya nyene uririmbira kuri prodiyum jewe nzoza nkamere swingi ndabe ko mbura abantu bambaye ibintu bitabereye nibaza ko atari bwambiro kameye aha mu bikorane maze kujamo ntavyo waposinze bihari hari bakobwa mugufu wabonye narahakase ahantu bahenye icahari waragikoze kandi mari kubare kuba urakase ivyo abantu bahenye wari kubishira habona mayeri ikintu kimwe no kubwira usumeje muzosubira mu gikorano uzuntumira nta musi kamera abantu bambaye weekend nimwe je ntakora igikorane sivyo kirisho no kubwira ugukizwa ni mu mutwe w'umuntu sivyo ntuzubona umuntu akije ugakizwa ugashutsa gutirimutsa abandi wewe kubwa urakijijwe ntacimana izo kubaza ariko ugashusanga utirimukije abandi kwambara ijipo ndende kwambara ijipo ndende bisabiki erega ntaco bitwa urakijijwe ngo turabizi kwikijijwe uce wambara ijipo ngo fuge nduratirimutsa abantu nabo bave mu mwuka erega pastor hajya biramubaba sawa ugukizwa k'umuntu si mu nyambaro ugukizwa si mu ntambuko ugukizwa si mu mutwe si isuku kw'imoje rindira gato rindira ugukizwa ni mu mutwe w'umuntu sivyo jewe nyamba nimva ko nkijijwe hama nkumva vy'ukuri iyi mpuzu ndayambaye numva ko ariza kumpa amahoro we ntaruhusha no mufise ko kuza kunkontorora impamvu niyi hari abantu benshi bambara impuzu zigera ku birenge ku mugoroba muhurira mu mahoteli hingemeze rero ivyo bavyita kugira gute kwiyorobeka kwambara urushato rw'intama uri ntambwe sivyo wopu muganda gupfa wenyene hakugenda gupfupfanye n'abandi hakuja wewe ukijijwe vy'iwawe nanje nkijijwe vy'iwanje nakizwe kivyangu basi sawa mina kizwe kivyako una kizwe kivyako sawa rero nyambaje nkijwe kuvy'iwanje nawe ukije vy'iwawe sivyo ugukizwa kwacu hagati yacu ntitwakiriye agakiza kumwe none swingi rindira meze tamusi ndabona wambaye pocket down wewe ko wambara ukwikwiza naritahuye none se abo bantu batitahura kandi batamenye ivyo barimo kubera ntaravyiyumvamo ko akwiye kwitahura sikunguvu gira vyumve murega si umutegeka nimba dashaka kuvyimvamo nabireke si nawe wimutegeka mu nkanda none uno musi ari abantu bavuga ati mayiri vyo ko namuraba yambara impuzu ni mbega ko yambara nini nuko atabashonesha hari canke mayiri yambara impuzu ziri kuri ndiri oya sinakuvuze le par exemple canke mayiri yambara impuzu ziri kuri ndiri cane abashatse kutwereka amateko yiwe ari umuhungu abashatse kutwereka gina atambuka rero abantu dukizwa ugutandukanya kandi witaye ibintu vy'abantu bizoguhanga jewe ni nakuvuga ko wambaye impuzu nini ariko uza gusanga ukunda impuzu ziguha akayaga nina kuvuga ko wambara impuzu zitagutse ariko uza gusanga ati jewe rero nta pataro biri nkuko nyenda tambuka bigira uko bihari yes rindira gato mbega muri uwo mwanya jewe ndakuvuze uko utari ukoze icaha ninde ukoze icaha
Okay wewe none nyishura ukoze cya muri twebwe babiri uwakuvuze uwavuzwe n'uwavuze ushatse kuvuga ko jero ndiko mvuga abantu ko batari nabyo ko navuga swingi tugende neza cyangwa tubwira ngo ntugacire urubanza mugenza wawe jewe ntawe ncira urubanza azi nawe ubwo bazogucira jewe nanga abantu batirimutse abandi tosore igitotsi kiri mu jisho kwa mugenza wawe utakwekira wawe ntacyo ndacyumva wewe rero manza wikonore wenyene ubwawe ukabona ukwije ucuja muri famille wawe naho uyikontorore uheje muri famille mukwegera ntuzubicike kuri rezo soso uzutora umuntu uti mukobwa we rero uwo ngaha bivanye n'ingene impuzu mbona wambaye vy'ukuri ntimpeza agiye niyashaka azokwemera ko iyo mpuzu yambara ijipo ndende canke ntavyemera n'uburenganzira bwiwe nashaka azambara ikoze ndende canke ntayambara n'uburenganzira bwiwe vugisha ukuri icera kirera nta kuntu umuntu yokwitwa yuko ari umurongozi mu rushengero urumva sawa rindira gato none kunkwakanya wenda sinakuretse ukavuga gukizwa n'igiki agakiza n'igiki agakiza n'igiki none reka nkuba agakiza n'igiki none agakiza sukumenya icuri urumva ukamenya nimba ugiye mu rushengero nimba uri umuririmbyi Jesi ndi kubantu bari bo bose ngo barakijijwe agakiza n'igiki ivyo bizi wewe ukijijwe sawa wiyita ko ukijijwe nako sindabizi siniyita jewe nditahura ubwanje ko nkijijwe kandi jewe nitawe ko nkijijwe none nimba warakijijwe ukukora iki kuba taritahura uri kubakorera iki eje manyari tubwira ngo nubushaka gukiza neza umuntu sivyo imbere kugira ngo umushobora kugira neza ntukegende gutosora igitotsi kiri mu jisho iwe ico utagikuye nta mweranda numwe kwisi y'Imana ahari gusa rero umuntu wese azikwaje imbere akavuga ati je ndi umuririmbyi ngiye kuririmba abantu bose ndabaha ubutumwa mu kuririmba abwirizo no kwikwiza areke gutirimutsa abantu umuntu tubwira ko Imana yavuze ko ati nubwo aba bantu mwese muri ngaho ibiremwa naremye bitompimbaza amabuye n'ibiti ndafise ubushobozi bwo kubikoresha bikampimbaza sunge nkubaze impuzu zazanywe n'icaha canke zazanywe n'ubuntu impuzu ntizazanywe n'icaha Adamu na Eva sibo reka tugende mwirema Imana yaremye abantu babiri irabahezagira nimwe kwanza imukuramwe uyundi umuntu yaremwe n'umwe ntiyaremwe abantu babiri yego uwundi baramufyatuye irabahezagira ati mwebwe gende mu bantu ariko irabereka igiti cy'ikibiri n'iciza ati iki giti ntimuze mwimuhirahire iki camwa kiri hagati mu murima ngo mugifungure kugira bagifungure vyagenze gute inzoka yarabahenze yahenze umugore hanyuma imaze guhenda umugore nawe aza guhenda umugabo hanyuma turacagenda baca barya ico camwa bakigiheza numvise kubitaka oya ni sawa bagiheza kugifungura okay twari kugiti bagiheza kugifungura ico camwa baca bibona ko bari gusa bakibona ko bari gusa Imana bayababonye ati babana banje baravumwe baca irabahamagara Adamu uri hehe umugore wa yamenze nariye camwa Imana icyo yakoze yaciye ifata amababi y'ibiti ibakoreye impuzu ateye nimwambare zanditse muri kudubesha Imana niyo yabahaye swingi reka tugende neza icyatumye biyambura n'igiki bari basanzwe banyica bari basanzwe bambara none ntibabonye ko bakoze icyaha bakaca babona ko bari gusa ubwa mbere bagenda gusa ariko bamaze gukora icyaha bace bambara urumva bambara ibiti swingi reka kuncabiranya zana Bibiliya swingi zana Bibiliya zana ngusomere zana mwitanguriro ngusomere shiramwo Bibiliya gusomere mwita we ntusomere igice kanga ndakwabuze raba hari Imana ikirema gusa Imana ikirema igice cakanga muri inde igice cakanga mwitanguriro hari Imana irema umuntu handitse mwitanguriro Imana irema none usoma we ntusoma wambare wewe soma hajya handitse Adamu na Eva bari yicamo canke nibutazi raba mwitanguriro rero sawa gitabo cyitanguriro igice ni kangahe igice ntumbaze wewe raba hera ku gice cambere uzuraraba uraza kubona mwitongo rya Edeni raba mwitongo rya Edeni iryo gitabo nta kirimo muri Bibiliya cyandika mu mwitongo rya Edeni nta Bibiliya nkwereke mwitongo rya Edeni wewe ugomba kunkwawa barasatse we mpa abakobwa bamara kwitwiza yo bibaza ko tujaba tubabona isa abantu baba bahari mwe muza kudukwakwanya reka twa barakironda mena kubwiye uravuga ijambo ry'Imana maye rivuga ngo wowe uvuga ngo muri Edeni
Adamu na Eva Imana yabaremanye ubuzima bwiza cyane kandi barema bambara neza cyane sivyo inyuma yo kwambara rindira Imana yari yabahe ubushobozi bwo kubona ko bambaye bari bambaye impuzu nziza cyane mu nyuma yaho bamaze ubwiza bw'Imana inyuma bwari ubwiza bw'Imana bari bambaye sawa inyuma yo gukora icyaha bonyene ubwabo baca biyumvamo ko bagize gute ko bamaze guhena kubera iki bari bakoze icyaha cyaha bari bakoze mbega ni cyaha ikihe ico cyaha bariye kucamwa Imana cyane uhoraho yari yarababujije gufungurako nyuma yo kugifungura bahita bagira gute babona ko bagucumuye icyaha ikomeye cyane baca bambara impuzu amababi y'ibitino bagiye kuyambara kugira bayambare vyavuye ku cyaha bari bakoze ko bari babona ati Imana yari yanabahamagaye barankwita ati Imana nitwoshobora barakoze ibishirasoni Imana nitwoshobora kwegera ahantu uri kuko nitukibona vy'ukuri ko tukiri abana bawe niho havuye kuba Adamu na Eva basambana bagakora ico cyaha Kije muri korongera ntariri sana nakora bavyanditse vya Adamu na Eva ndonderera nyene urisoma cyane we ntacyo harondereye mwitanguriro Okay bakuzi bicu media nibibaje oya je turiko turavuga sugukira urubanza abantu sugukira urubanza abantu je ndiko ndavuga abantu bambara ntibikwize ari abantu twari dukwiye kurabira kwa karorero harondere tuhasome nayo swinga rikara dukwakwanya bari icamwa cyo hagati mu murima je sindi pastor ariko oya nukuri jambo ry'Imana turyubahiritse kasanga clipe y'umuntu nico kimwe na clipe oya ivy'Imana n'ivy'Imana ne wahabuze swingi nawe reka wavuze ntihaba nikuri kora usanditse ijya nkuru ya muri Adamu na Eva wavuze ntuba arondere gusa none wavuze byo vuga reka sinabibuze ndarindira ijambo ry'Imana igomba rivugura tekana kwanza rikagira aho rishikira sawa Manisomere itangura 30 mansome nge gato nabwo rusome bitari ivyo itangura 3 ku murongo 17 ndi navuga mu itangure saho nyene gantuze sinavuze mu itangure none usomye badanye ururimi gomye rukamye vyo ufye ijambo ry'Imana risoma ivyo vyose urabimenya bintu by'abantu byanditse heraho hejuru itanguriro mu itangure mu gitabo cita 3:17 avuga ngo soma byose ko nyene rindira wewe wampaye bamaze kurya icyamwa nkeneye imbere yuko barya icyamwa okay ntaco soma no hasi hepfo hose soma no hejuru zana ni 3 rondera kuri 15 3:15 ndaze aho niho biri ntumwakwanye kandi rero abantu mudasoma ijambo ry'Imana bazokwama babakwanije 3:15 ni harimo ntaco mpasoma ho ntihabamwe none haraba 17 hatabaye rimwe kabiri gatatu batanguye ku 17 ubanza barihenze ntaco bahereye kuri 3:17 ni 4:18 mpansome rero mpansome ntacyo byo nyene ntacyo ndazi turabitse swingi mpansome oya reka tuvye oya nubike nasomye impansome ntacyo aho nyene wampaye wumvirize ko tutabisangamo reka yimugoma ibarira Adamu urumva nawe ati ko wumviye umugore wawe ukarya igiti nari narakubujije ntituzi bana ni ngorane rindira ukarya igiti nakubujije ntuzi biravuyemwo karabaye ndaharuse hahandi ahubwo yusha Imana yacikorera ubusa birivanyemo ndabibonye oya ntacyo basiswingi reka tubireke nitukinisha Imana swingi ntacyo seze abakozi b'Inyishu media abakozi b'Inyishu media ntitwariko turaharira murabizi ko dukundanye namwe kuramutsa gusa wewe abakozi b'Inyishu media baragukumbuye ibiganiro vyawe barabikumbuye
misi rero sinzi wari kubabwira bijya bintu urimwo nimba bo bibabwira cyane nimba ari banga twinume kubera nanje nari numye bijya bintu urimwo none swingi usakame nibanga kandi twaravuganye ko bo bakunze banyinshi media je ndiko nondera dufaranga ndabe ko noronka dufaranga ngure bisubire ngure permis yanje kuko ubuzima ndaze ko baca buhagarabwe no bana ifisi ariko tunizere ko bizogenda neza kandi nibaza ko Imana iri kumwe nanje kandi Imana iri kumwe natwe twese uko tuba tumeze kose kuri mikoro za nyinshi media ni Mr nani henze kuri mikoro za nyinshi media ko Mayeri wewe uri umutumire kuri mikoro za nyinshi media ni Mayeri Kiramvu umutumire yari Mr Swingi umuswingi meni wacu swingi nukuri kw'Imana kandi bibutse ko igiseyi bamu agiye kubaha ikindi gikorwa yore navyo bagiye bakunze nk'ishimeta tubwira ati kuri X-ray bamu tugiye gushira ku ikindi iyindi film imeze neza cyane film iryoshe isumba ego oya ahantu yabaryoheye cyane ubwo tuzanye iyindi y'umuti isumba igenda kuri X-ray bamu ugire ugire subscribe kuri English Media na X-ray bamu tubifuriza umunsi mwiza n'umugoroba mwiza Imana ibahezagire ego oya barayibonye batarayibona nabi Imana nawe uri umuzimu jewe nari umwaro nawe uri umuzimu rero kwana ngo ni umuzimu newe nti wari umuzimu cyane umuzimu ma ivyo bintu